Yani namaanisha umbo langu gisi nimeumbwa mimi kabisa, mwanamke umoja ama wawili hawezi wakanirizisha. None gameshiwe wewe nk'umusumwe usanze nk'umugore wawe yarenze ikigo yagiye nko guhura n'undi muntu atari wewe, agiye guhura n'undi mugabo atari wewe, wogira iki? Hagiye byomva ko ugasanga sindamushikana nyine ahantu yumva ko ashaka, nkuko nawo murondera ku ikintu ugasanga kigwaye nabi uje kurondera uwundi kugira kunezereza. Bakunzi ba Bujahit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane kubera mukurikirana ibiganiro byacu. Rero ntimuze muribagira kugira subscribe, ntimuze muribagira kwandika commentaire zanyu no gushirako like. Navyo tuba tubikeneye cyane. Kandi muri commentaire ikintu nongeye kubibutsa, ntimuze muribagira kwandika ibintu mutakunze kugira ngo tubikosoye. Kuri microphone muri kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari Scott. Uyu munsi nagendeye abantu baba papa. Nabuze ipantaro, nabuze itisi. Nabuze itisi nagomba ndabimare. Naje bumupapa ariko murumva sishaka umupapa nibishoboka. Uyu munsi nagendeye abantu baba papa bakora akazi kaboneka ko kagoye kandi gasaba ingufu nyinshi cyane kandi gakomeye, kubera namwe murabibona n'ibintu byiza n'ibintu bibereye amaso. Ariko imbere yuko mvugana nabo reka mbanze nicare kuri akamatera numve ukuntu ibintu bimeze. Akamatera siko. Ndabona nane bihari tayari niyo nari kwicara ko sasi murete kitere ko tayari nikaye. Numva ukuntu bimeze. Ukuntu izintebe zimeze. Nta ntebe iri tayari. Bakunzi ba Bujahit TV murabona iyo ni iri tayari. Aho ya ni iri tayari boss urambeshe. Aha singo. Scott urandabira. Numero bimeze neza. Kakanoni kahera kazoba gashusha. Tuzotugura tudutware mu biro. Murakoze cyane. Bakunzi ba Bujahit TV muramubona uyu n'umuntu w'umupapa kandi murabona ko ari umuntu w'umupapa azi gushona. Mubimenyereye ibintu byo gushona mu bantu b'abadamu, ariko murabona n'umuntu w'umupapa ariko arashona. Reka abanze aramutse abakunzi ba Bujahit TV, hama atwibwire, hama aratudondorera gato kuvyo akora, hama ibibazo bindi biraje biri imbere. Ego me tubaramukije bariko baratukurikirana. Nivyo ahani kuri atelier tukora ibintu bigoye mugabo biteye igomwe. Muntu biravye maze guhera utegeza kubishima. Nico gituma mubandanye mutukurikirana, turaza kwidondora, hanyuma ejo ni mwakenera agakomande nimuze mureke kutwakura, hanyuma tubibafashemo. Murakoze. Murashaka kubwira abantu bakora kurikirana ikiganiro ahantu mukorera hariho kugira ngo nibakenera intebe nibaze bareke kubaseruka ko mubabwire aho mukorera, adresse, bishobotse ni nimero ya telefone nitwaheza muraza kuyibaha. Ego me tukorera donc ni kibanza fata kibanza tukoranga mu Cibitoki kujya gatatu nimero 88 ahantu batazira kujya Kanyoni. Urumva ni kibanza mfata kibanza nyene. Mu misi iri imbere tuzorondera ahantu habona, ahantu abantu bazoturonderera, ahantu nyene hahita. Donc mu bisanzwe muri iki gihe tukoranga mu Cibitoki kujya gatatu nimero 88 shasha za OBR. Murakoze. None ga monsieur, ikintu gikunda kubagora cyane muri aka kazi kanyu ka misi yose ni giki? Mu bisanzwe muri rusangi nta kitugora cyane kuko kenshi tukora ibintu sur commande, donc n'abantu bakomanda hanyuma tukakora intebe bakaza kuzitora. Nitukora bya bindi abantu bamenyereye tuetala ku mabarabara cyangwa ariho hose umuntu arenganya akagura. Ibyo bintu sibyo dukora, tukora sur commande. Donc uraduha commande tugakora tukoresheje ibintu nyene biteye igomwe, ama material première qualité, imbaho zo mukaratusi zimeze neza, zumutse neza. Hanyuma tuhejeje uza gutora intebe nyene ziteye igomwe zimeze neza. Nuko murashaka kubwira bariko barakurikirana ikiganiro, murashaka kubabwira intebe mwebwe zizimvye cyane zigugwa ngahe nizizimbutse cyane zigugwa ngahe? Mu bisanzwe intebe izimvye selo modele ukuntu ibimeze nukuntu biba yubatswe. Ama modele samwe hariho zizimbutse kuko izizimbye cyane zira ku miliyoni 2, hagakurikira za miliyoni 1.5, hagakurikira za miliyoni. Donc ziri munsi ya 1 million
n'intebe donc tutemera kuzikora kenshi kuko ucukoresha ibintu bidakomeye ibintu pirate umukiriya yicaye mu myaka nk'ibiri cyangwa umwaka umwe cyatangura kuzana ibibazo zigatera ingorane donc intebe nziza ihera kuri 1 million desa nukuduga selo model. Turabashimiye cyane reka mfate aka kantu mwamaye nicare akamukita gerido reka bakunzi ba Bujahit TV ngo mbafate gerido nicare reka ndakwibarize ibindi bibazo bitandukanye gato nibi bibazo by'akazi kawe urashobora kutubwira impamvu abagabo baba bafise abagore mu nzu ugasanga afite umugore mwiza umugore atacabaye ariko akamuta akaja kurondera undi mugore hanze? Ibyo mbajije n'ibintu bitajanye n'umuga wanje mugabo sinza kubura cyo ndabivuga ko donc abagabo batabagore ku mpamvu nyinshi. Hari umuntu ati umugore wiwe bivanye n'ingeso mbi z'umugore. Umugore ugasanga yifata nabi ntaraba amazi yari ngo yoge ashire kwa mafreshere ugasanga yifata nk'umuntu nyene wimbwa kishira kw'imyavu donc umuntu ntatera igomwe ugasanga umugabo abonye undi mugore arenganye mu ibarabara ameze neza asokoje nka wewe nkuko je mbona bashahumwe uno munsi ngira bamwe baragohamagara muyage urumva aca yirondera uwundi donc ico kibazo ugasanga kivuye kuri uwo mudamu. Hariho nabandi bagabo nituvuga abadamu gusa mu ncama kariho nabandi bagabo rero kujya bavuga ngo umwongo umwe wonza inyoni ugasanga umugabo nawe donc kujya mugore umwe ntamubumvye cyaje kwirondera uwundi hanze urumva donc ni ingeso uwo mugabo aba afise yisunga uwo mugani ng'umwongo umwe wonza inyoni. Murakoze. None gameshiwe wewe nk'umusumwe usanze nk'umugore wawe yarenze ikigo yagiye nko guhura n'undi muntu atari wewe agiye guhura n'undi mugabo atari wewe wogira iki? Jewe sanze umugore wanje yarenze ibigo bwa mbere no kwiraba harige byomva ko ugasanga sindamushikana nyine ahantu yumva ko ashaka acaje kwirondera undi muntu amushikanira kajya bavuga ku point urumva acaje kwihigira undi amushikanira ku ka point urumva mbura kwiraba atari je nateye ico kibazo sanze kabisa ndamushikana ku ka point mugabo akarengana akaja kurondera uwundi cyambona ko ari ingeso yiwe kuko ntibyokunda umuntu ko umugabo agahaga hanyuma ngo agiye kurondera izindi njya ntibikunda mugaburiye ntahage justement tezo kujya kurondera izindi njya urumva ubanza kwiraba wewe ntuce umwagiriza ikosa nawe n'umuntu nkuko nawo murondera kwikintu ugasanga kigwaye nabi uje kurondera uwundi kugira kunezereza voilà cyo bashi no kwiraba sinoraba murakoze. None uvuze ku gapointi uvuze ku gapointi byancanze sinabitahuye urumva mwebwe uraje sinubatse ibintu byabubatse ntavyonzi none wowe wubatse ku gapointi nkanje kwa ntabitahuye urumva uri kurambaza ikibazo uvuze ko utubatse uri kurambaza amabanga y'abantu bubatse utarubaka bihaba bikugora mugabo mu ncamake mu majambo mu kirundi mbabarira amatwi kuko hari izindi mvugo zitoroshe kucududurirako urano umuntu anyotewe ukamuha amazi ukamuha imajya amazi anyoye inyota nihera mugabo muhaye nyene amazi ukamuha igikombe cyuzuye neza cyangwa urusorori kasa guzuye amazi rugiye bavuga mu Giswahili ngo nurujagi urumva aranwa inyota igahera nuko niko donc navuze mu majambo babarira amatwi donc umuranguriye ibikogo ugasanga ntushikanye kabisa hahandi nawe aza kumva ko anezerewe basha nta kibazo ategeza kugenda kurondera undi muntu abimushikanirako nuko ngira wanahuye. Ego murakoze cyane hama nk'ubu igihe kimwe bakaza bakagira nka ADN mu rugo rw'abantu bose bakagenda bafata abagore n'abagabo bose bafata abana babo bagira amateste ya ADN byaravuzwe ngo benshi ngo bazosanga bareza abana batarabi wabo ngo kubera ngo umwana ngo amenywa na nyina. None wewe nk'umuntu w'umupapa ni by'ukuri umwana amenywa na nyina?
Ego ababivuze n'abakurambere sinoja ngo ndabaharirize nibyo umwana amenywa na nyina kuko inzira aca munyamu mama ni wabazizi urumva umuntu nkaje oje sinokwemera ibyo bintu by'ama ADN ko no bishigikira ko ngo nibaze babigire kuko nosanga ndiko ndatera uruhagarara mu nzu haca haduka icyuka donc kugira gihere ubuzu busambuka ibyo bintu kubyihoza ni kubyihoza donc yibungenza akavyara urarera nukuvomera zose usanga uwo mwana gufashije gusumba babandi bitwa ko ari gwawe nuko bishitse rero ugasanga nk'umwana munyumura bimenye waramureze yarakuze ukabimenya ati uyu suwi wanje se ukuri akaza kumenyekana wewe wogira iki amenyekana gute umwana aramwandikishije erega amategeko atubwira ko umuntu ateza kwandikisha umwana wiwe imbere y'amezi 2 donc akivuka tugeza kuja kumwandikisha none uwo se ataje kujustifia donc kuseruka umwana akivuka aza guseruka umwana yarakuze naratanze amafaranga y'ishuri ndarera ndagira gute ahubwo no cyanda mufungisha none nyina uw'umwana yemeje ko ari se nawe nyene cyanda mutamugasho kuko abancishije mu nzira mbi cyanda mufungisha kubereka atabivuze hakiri kare aje kubivuga umwana aramwigishije yarahejeje ishure yararonse nakazi ngo umwana sigwawe cyanda mufungishije ndamufungisha plito bakunzi ba Bujahit TV turiko turumva ibintu byinshi bitandukanye turiko turumva ibintu utuntu n'utundi nizere ko aba mama tumwumvise impamvu abagabo bikonesera ku ruhande n'abagabo mwavyumvise impamvu umugore ashobora kwikonesera ku ruhande rero nimugire icyo muhindura kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza ndabona hari abantu benshi reka tugire uwundi tubaza utubazo 2 cyangwa 3 mambo vipi safi bazima naona kazi zinakutesa ni hatari sana dada sasa ni kitu gani ambacho kinakuwa kigumu sana kwenye hizi kazi zenu kitu kigumu vyote ni vigumu tu kwa sababu kukata mbao ni vigumu kuvika hii matela niko navika hapa ni vigumu na kama unaona kisi wenzetu wote wako hapo hakuna kazi rahisi yenye tuko nayo hapa ndio unaweza ukamfanyia nini mke wako ili asitamani kutoka nje ya ndoa yani nisimfiche niwe uwazi mbele ya mke wangu kila kitu yani nisimfiche mke wangu na unahisi ni kwa nini wanaume hamriziki mnakuwa na wanawake wengi inatokana unaona pako mwanamke wenye hariziki na pako mwanaume hariziki kama sisi wanaume haturizikagi hatuwezi tukarizika na mwanamke mmoja kwa wewe kama wewe unaweza kurizika na wanawake wangapi kama mimi ni shehe mtafuna manake umwe 7 Sasa bora wanasema kama dini yenu inaruhusu 4 na unasema uko shehe mtafuna wa 7 si kama unazidisha sikusema kuhusu dini nimesema juu ya nguvu yangu yani wa 7 wanaweza wakaniridhisha kabisa kwa ukisema nguvu zako unamaanisha yani namaanisha umbo langu gisi nimeumbwa mimi kabisa mwanamke mmoja ama 2 hawezi wakaniridhisha unasikia ni kama gisi unaweza kusikia pako mwingine mtu unakutana ni mwanaume wenye yani iko na mke huyu mmoja watoto 10 kumke mmoja ila mimi niko na watoto 7 kwa mwanamke 4 bakunzi ba Bujahit TV murabona turacabandanya uyu munsi turi kumwe n'abantu baba papa uyu na Kirundi ni gisona avuga igiswahili niyo mpamvu ariko aratubwiye ngo igituma ngo abagabo bagira abagore benshi ngo baratandukanye ngo nka wene yivuze ngo abagore atari indwi nashobora kumva ko afise abagore bikwiye rero abantu baba mama muze murabatahura abagabo banyu mubareka nawo urumva bicisha ku ruhande jewe gwanje atansha umusi yabipimye azomenya wari sasa bwana mkubwa mke wako wa ndani mke wako wa ndani ambaye unaishi naye tusisemi hao wengine wako wa 6 wa pembeni maana nishasikia kama wa 6 ndo unaweza ukasikia yeye kivyako huyo mke wako wa ndani kwa nini hao wengine wa 6 wote haukuwachukuaga ukaamua kumchukua yeye
Ona mke wangu wa ndani ni mama watoto. Yaani hiyo ni kawaida, najua sana, anajua. Sio vitu vya kutembea huku na huku na huku na huku, hapana. Ule ni mama watoto, pako mama watoto na pako ule wa kwenda rizika iko. Kwa sababu pako mtu wa nje wenye ndeza nikafanzia vitu mwa vya hatari, bisiwezi nikafanya ndani mwangu. Bakunzi ba Bujahit TV turabandanya n'abapapa uno musi n'umusi w'abapapa. N'umusi w'abapapa naho bitakunze umusi yanje kuba umupapa nukubera nyene Scott yanyimye ipantaro y'itisi bundi kuba ndi mwitisi ibintu byashusha. Turi kumwe n'uyu mupapa, reka nawe atwibwire hama tugira ivyo tumubajije. Ndashimye ubwa mbere ko mujya kutugendera. Je nitwa Innocent. Iyo zina giwanje. Umugana nawo n'unyene turi ku kivi. Abantu bose barabibona. Ko turakora akazi kacu k'intebe nyene kandi nziza ziryoshye. Ndi dondo yaho ndibaza. Murashobora kubwira aba basore bakiri bato badashaka kurongora ngo kubera ngo ubuzima bugoye, wewe babwira iki? Abasore bavuga ko barashobora kurongora kubera ko ubuzima bugoye, ndibaza ko bihenda. Kuko turavye ku isi yose abantu bose barafise abagore, abantu bose barafise abagabo. Nabo bakenye gute n'umukene wa nyuma sanga afise mu rugo we bafise umugore afise n'abana. Nobo bigorana rimwe hakabura amahera hakabura iki, ariko ari suganya nyene akagira uko ashoboye kose akabarera. Cyo gituma ndaco buza umuntu ko atarongora. Hari abasore usanga akazi kabari kuvyuka bakoga bakambara neza bakaja muri ville kurondera aba mama bakuze kugira ngo babaha amafaranga, wewe ivyo ubivuga kwiki? Icyo no bivuga ko abo bantu nabanebwe, kuko ubuzi buragabuye kandi ubuzi ni bwinshi. Udashoboye gukora nk'ibindi ko ndakora nga arashobora no kwikorera n'umuzigo kandi ugasanga nakazi. Asabwa gusa guhembwa amafaranga. Yo kuvuga naho ngo bajya kurondera mama babarere, niba abandi bamenyereye kuregwa kandi umuntu watangiye kuregwa akuze, uwo muntu ntacyo zo kwimarira mu buzima aba ariko ari yononera. Turashaka ugira impanuro uha aba jeune bakiri batoya, abo ba jeune usanga bashushe cyane. Turashaka ubahe impanuro kugira ngo bamenye uko bitwara. Aba jeune bakiri bato ndibaza ko nabo barafise n'ibikorwa bakora be ba jeune bishobora kubafasha mu buzima. Bashobora gukora bagakina umupira, bakagira karate, bakagira boxe, judo, catch. Ibyo se ibintu umujene ashobora gukora kandi bikamutunga. Ibyo gushuha nabo bagashuha cyane gose, batagomba kubumbwa nuko bari bahiga abakobwa gusa batafise nico baba, si vyiza. Bari bakwiye nyene kwitonda cyane cyane bakegera n'amashengero bakaronga impanuro zivuye ku Mana zizobafasha. Wibaza ko ari igiki gituma abasore ubu batera cyane abakobwa mada, n'igiki gituma abakobwa bubu benshi babyarira iwabo? Je novuga ibintu byo kwigana. Tuko turaba nk'imiziki, tukaraba amasinema, amapornography, tukaraba ibintu byinshi biterambere ry'ubu bituma abasore bagomba kumera nkanaka kandi adafite ubushobozi bwo kumera ngawe. Ibintu bituma n'abakobwa benshi bajya kugira amafoto shoot, baguma barungika amafoto ku Facebook babakunde bagira iki. Ni ibintu bigana by'amaterambere biva mu bigo bya Amerika no muri Europe n'ahandi. Ndibaza ko ivyo rero bamaze kwijana mu basore gutyo ashaka kwikundisha kuri bo ku nguvu, nabo nyene baba mubona kandi bamwifuza, bafite icyo bakeneye bashaba bagira ibyo bintu gace usanga ayo madaragwiriye rero agaca abana bamayibobo benshi mu gihugu. Rero vyiza nuko bo kwitonda bakifata rundu bakurigira impanuro z'abavyeyi bagatekereza kira muntu arafise Imana yamugeneye bakazovyara barongowe, apana ibyo kujya barashurashura. Kubijanye n'imibereho y'abajene bubu n'abakera ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Abantu bose bavuga ngo byavuye kuri aya matelefone, ngo kubera ibintu tuguma turaba nkuko naho bivuze twiga benshi bigana ubuzima bw'ivyo babona abandi bakora batari bo muri iki gihugu, bo mu bihugu bindi twavuga ko byateye imbere. None we ubona hokogwa iki? Ubona hokogwa iki kugira ngo abajene bubu basubire kugira comportement nk'iz'abajene bakera? Bo ariho abajene basize n'iterambere batize,
usanga bibera muhira batigeze bajya ku ishuri bo ugasanga n'abandi barahunze n'amashengero badasenga abo rero badasenga kandi batagiye no ku ishuri abavyeyi babo bari bakwiye kugira ingufu zose biyegereza abana bubahuke kwigisha abana no kubereka ivyo bonona kugira ngo abo bana begere abavyeyi babahanuwe babereke ukuntu twakuze twebwe ukuntu twabayeho kera babigisha. Turagushimiye cyane, turashimye n'impanuro ushoboye gutanga. Reka dushimire n'abakunzi ba Bujahit TV, turashimiye mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu. Nimubure kugira subscribe, nimubure kugira kwandika commentaire zanyu ngaho, nimubure no kugira like. Hama kuri microphone murabibona muri kumwe nanje Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari Scott. Twari twagendeye uno musi abapapa kugira ngo twumve nabo ivyiyumviro byabo, twumve nabo ivyo batubwira n'ivyo badushitsa ko kugira ngo natwe tugira ivyo twunguka. Murakoze cyane.